iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Turabaramukije bakunze mwese ba BBC gahuza miryango, twongera tubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 15 kwezi kwa kane umwaka wa 2026. Izi ni ingingo za makuru tugiye kwashikiriza kuri mugoroba. Mu Rwanda ngo amabanki aracatinya gushira imitahe mu gisata c'uburimyi. Naho muri Tanzania mu kiringo cyo kugana ikambi y'impunzi y'indutacegereje impunzi z'abarundi zari zisigaye muri yo kambi ziratabaza aho zivuga ko kuva kuri wa kabiri ziriko zirakwagurwa. Abantu babomora baciye bavuga ngo maze kugira icyo mubona murakubitwa. Nivyatinze saa 10 zarageze baca barengera mu bantu rero baratangwa kubakubita, hawo umugore ahetse umwana bagakubita umwana bagakubita nyina. Muri Kenya ho havugwa ingingo yafashwe na leta yo kuduza ibiciro by'igitoro ku rugero rutari bwigere rubaho. Mu yandi makuru, mu mikino Arsenal irahura na Sporting Lisbon muri kimwe cya kabiri igikombe cya Champions League. Umutoza wa Arsenal agasaba abakinnyi be kuza kuyicanaho umuriro. Imucikwe n'amakuru y'imikino mu kanya gendi Yves Bucyana. Aya makuru hagarariwe na Judas Hundemundu. Idoni mu kanya nyuma y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Iran yagabishije yuko izozibira bidanzwa byose bica mu kiyaga gitukura mu kigobe c'Abarabu no mu kiyaga ca Oman, hamwe leta zunze ubumwe za Amerika zobandanya kuzibira ibija nibiva mu bivuko vya Iran. Umukuru w'ubutegetsi bw'ingabo za gisirikare yavuze yuko ukuzibira kwa Amerika ari intango yo kurenga ku masezerano y'agahengwe mu ntambara. Iran nta nkengera ifise ku kiyaga gitukura, ariko irafasha imigwi y'abahuzi bo muri Yemen bari kuri izo nkengera. Igisirikare ca Amerika kivuga yuko cazibiye urudandazwa rwose rwa Iran ruca mu mazi nubwo bigoye kubihinyuza. Hagataho intumwa za Pakistan z'urwego rwo hejuru zirongowe n'umukuru wa gisirikare Asim Munir zashitse i Tehran mu ntumbero y'ubuhuza hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran. Imbere yaho umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Iran bujejwe imigenderanire yabwiye abamenyesha makuru yuko ubutumwa buguma buhanahanwa hagati y'abategetsi ba Iran na Amerika buciye ku banyapakistan. Kuvyura ubwo buhuza bije inyuma y'ibiganiro byo mu mpera z'indwi iheze i Islamabad byarangiye atagicitsweko. Hari amakuru yavuze ko hashobora kuba ingunga igira kabiri y'ibiganiro muri Pakistan muri iyi minsi. Aya makuru na ya BBC. Amafaranga arenga miliyaridi 1.5 z'amadolari yemewe mu nama mpuzamakungu i Berlin mu twigoro two gufasha igihugu ca Sudan kiri mu ntambara. Bishitse mu gihe iyo ntambara y'amahano hagati y'ingabo za Sudan n'umugwi witwara bwa gisirikare wa Rapid Support Forces uyu munsi yinjiye mu mwaka ugira kane. Inkuru dushikirizwa na Gildas Hundemundu. Muri iyo ntambara uyu munsi yujuje imyaka 3 yadutse, abantu baharugwa miliyoni 12 barateshejwe izabo. Ubu intambara yarahinduye isura, hasigaye hakoreshwa cyane amadrone, abanyagihugu basanzwe bakaba aribo bahagwa. Muri uyu mwaka wonyene hakaba hamaze kwicwa hafi amajana ndwi. Abanyagihugu 60% bakeneye ibyo kurya, amazi, imiti naho bakika umusaya. Mu butumwa bwo kuri video, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko kuronka uburyo bwo gufasha bidasubirira amahoro. Acasaba ko horangira ayo mahano kico yisa akaga kambere gakomeye ku bantu kurusha ahandi ku isi hose. BBC yatangaje yuko igiye kugabanya cane ubuzi. Umuyobozi mukuru mfata kibanza wa BBC Rodri Talfan Davies yavuze yuko hafi abakozi 2,000 bazotakaza akazi mu myaka 3 yimirije kugira haziganywa amafaranga angana hafi miliyoni 700 z'amadolari. BBC hanini ikoresha amafaranga atangishwa abanyagihugu bo mu Bwongereza, ariko nubwo 94% bumviriza canke baraba ibiganiro vya BBC buri kwezi, igitigiri c'abayari hakiguma kigabanuka. Talfan Davies yavuze yuko yaba uko BBC ironka amafaranga byajana n'ingene ibiganiro vyayo byumvirizwa canke birabwa, aho nta kibazo co habaye. Bana urakoze cyane Prime Ndikumagenge.
mu Busuwisi uyu munsi harangiye ibiganiro vyari bimaze imisi bihuza intumwa za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umuharo yirwanya wa AFC M23. Ni ibiganiro vyahora bibera i Doha muri Qatar vyimuriwe aho mu Busuwisi kubera intambara irangwa mu gihugu ca Iran. Izo mpande zashize umukono ku masezerano y'intumbero izokurikira ico bita Memorandum d'Entente. Mu mwanya uheze navuganye na Oscar Barinda avugira umuhari AFC M23, ntabwo ndamubaza ivyo bariko baraganirako. Ibyo turi kuganira ubundi iyo inama nka ziriya zitumiwe tubanza gusuzuma ibyagezweho ibyo twumvikanye mu gihe cyashize nyine mu gihe cyashize mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize wa 2025 twashize umukono kuri protokole ya mbere ariyo yo kurekura imfungwa. Iyo protokole rero twayisubiyemo tuyigaho turareba turasuzuma tuti mbese bigeze he. Dusanga mu ruhande rwacu rwa AFC M23 hari ikintu kinini twakoze yuko tumaze kurekura abasirikare bagera ku 8,000 tubahereza leta. Aho icyo gihe abacu twatanze liste tuyiha CICR na n'ubu nta n'umwe urarekurwa. Bangana gute bari kuri iyo liste mwabahaye? Bari 700 barenga gake 700 kandi n'abantu b'abasivile. Ego komeza bari kutubwira ibintu nyamukuru birimwo. Rero iyo yari protokole ya mbere, hakaba noneho na protokole ya kabiri ariyo y'agahenge no guhagarika intambara. Iyo protokole yashyizweho umukono nayo idoha kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Nayo rero nayo twayisuzumyeho aba n'intambwe igaragara yuko twavugaga icyo gihe twavuga ko nyuma y'iminsi 7 gusa hazashyirwaho itsinda ryo kugenzura no kubahiriza ako gahenge ko iryo tsinda ryashyirwaho. Byafashe igihe rero kirekire cyane ku buryo no munsi w'ejo ibyo twashyizeho umukono bijyanye n'iryo tsinda. Iryo tsinda rero naryo byabafashe igihe kugira ngo bongere baryubake bushyashya, abaye amanama iriya muri za Zambia nahehe ubu ngubu mbese ako kanama kari tayari, JVM iri tayari, nayo yari mu biganiro ejo. Twumvikana rero ku mikoranire yuko harimo HVM, hakabamo na MONUSCO, hakabamo noneho n'abantu b'umubare ungana aba leta ya Kinshasa n'aba AFC M23. None ibiri muri ano masezerano bitubwiye n'ibindi kumbure bizoja mu ngiro ryari? Nyine nibyo nkubwira ko byatindijwe n'ibintu byinshi, akenshi habamo n'ubushake buke bw'uko nari mvuze muri ibyo byo kurekura imfungwa, bigaragare ko hari uruhande rufite ubushake buke. Kenshi rero dukunze kumva yuko ibyo mwumvikanye mugenda mwagirizanya kutabyubahiriza, leta ikagiriza uruhande rwanyu, namwe uruhande rwanyu rukagiriza leta. Ubu hari icyizere yuko ibi byo bigiye kuja mu ngiro? Bizajya mu ngiro nihaba ubushake ku mpande zose. Hanyuma uretse ivyo ibiganiro biriko birabera muri Suisse nk'ubu bigeze intambwe mumaze gushika ko ni yahe? Ibi biganiro bifite protokole 8. Kuri izo 8 rero tumaze kuganira no kumvikana kuri protokole 2. Ubu rero abariko baratwumviriza bavuge buti intambwe isigaye iracari ndende kuko protokole 2 ku 8 byumvikana yuko intambwe ikiri ndende. Hajemo ubushake nk'uko nabikubwiye, ibintu byakwihuta, ubushake bw'impande zombi. Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zabwiye BBC gahuza miryango ko kuva kuri wa kabiri ziriko ziraburabuzwa n'intwaro hamwe n'inzego z'umutekano zibategeka kuja ku nguvu mu kibanza abahungurwa barindiriramwo kizwe nka Departure Center. Ni mu gihe bitegekanijwe ko atampunzi y'umurundi izoba ikiri muri iyo kambi ya Nduta imbere y'uko ku kwezi kwa 4 guhera. Mu mwanya uheze navuganye n'umwe mu mpunzi ari muri ico kibanza, ntabwo ndamubaza ingene vyatanguye. No kuvuga duhereye ku munsi w'ejo mu gatondo, ejo hahise bariko barabomora izone ya mbere. Rero abo bantu babomora baciye bavuga ngo rindire saa 10 ho muraja kubona, muraja kugira ico mubona, murakubitwa. Nivyatinze saa 10 zarageze, abanye barenguka n'imodoka bose n'ibikoni baca barengera mu bantu rero baratangwa kubakubita, haba umugore ahetse umwana bagakubita umwana, bagakubita nyina, haba umugore afise inda bagakubita, kugeza nko mu masaha ya 2 z'ijoro. Abantu bari bagikubitwa. None mwaciye mujahe, abantu baciye batwagwa?
ahantu kuvuga bakubita abantu babwira ngo tuge kwiyandikisha tuge muri dipacha. ubu rero abantu mwese muri dipacha. Yego. Umva ubu rero tuvuge tuti nta mpunzi n'imwe y'umurundi isigaye mu ikambi ya Nduta, bose bari muri dipacha. Emwe nta n'imwe, hariho n'abantu bari bababeshe babasigariza amazu, wasama yakibaza ko bamurengera baramukubise yasohoka ari gusa. Noneho kuri dipacha center bumerewe gute? Kuri dipacha center tumerewe nabi nyene kubera ko amazi bace bayakata, baca baraza hari mu masaha y'agatondo, abahiweni baraza baratonda ku biro vyabo aho bandikira, baca babwirisha akanama abantu yuko abantu bose bazi ko bari muri dipacha ro kwiyandikisha kugira bahunguke. Mu kanya gato hace harenguka abapolisi bagomba kwinjira indani, binjira no mu kazo mwinshi ngo barasa abantu nyene batangura kwirukanga, bamwe bahungira ku ruhande rwa ruguru, nyene akajagari karaba akajagari, ariko mu nyuma cavuga ngo abiyandikisha baherera, abatiyandikisha muduge hariya mu nama hariya bababwire ati ejo umuntu azi kazo atagiye atafashe urugendo tejo n'amaraso gusa nta kindi. Ejo haza nukuvuga kwa kane. Ejo kuwa kane. Reka akabazo kumbure ibintu biriko bigenda uko bigenda biriko bigenda uko biriko bigendera kubera igihe mwari mwahawe kugira ngo mwiyandikishe mutahe carenganye, none mwiwe vyabagendeye gute kugira ngo ntimwiyandikishe? Twewe uko vyatugendeye nuko twari dusanzwe twarabwiwe uburenganzira impunzi ifise, ariko mugabo mu nyuma tukabona ubwo burenganzira ntibariko bukorerako. Hama ikindi naco nuko dusanzwe iyo tuwaje tuva usanga umutekano kuri twebwe tutawushima. Ariko turavye mu Burundi abarundi bari mu gihugu bashika miliyoni 12, mwebwe ivyo byosengera ngo ntimushika ibihumbi 200, none kubera iki umutekano wanyu niwo woba uhungabanye utameze neza gusumba izo miliyoni 12? Muri make ukuntu gihagaze bagenda bise nk'umugenzi yanyurujwe nzi yishwe nyene arapfa aragenda, nuvuga uwo muntu yahungutse avuye ngahinduta ashitse mu gihugu hama atogwa ikiziga. None mwebwe gushika ubu mwipfuza iki? Yego twifuza ko bokoresha uburenganzira impunzi zifise, hama umuntu iyo yase akavuga ati je hariya nshobora kumererwa nabi bakamwubahiriza, nimba ari kumuhereza haba muri iki gihugu nyene canke akamuhereza ubuhungiro mu kindi gihugu bakabimuhereza. Uyo yari umwe mu mpunzi twavuganye ari Induta. BBC yarondeye umukuru w'igisata kijejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Tanzania, ariko ntiyashimye kutuvugisha. Mu Rwanda abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko amabanki adakwiye gutinya gushira imitahe mu burimyi kuko ari imwe mu nkingi z'ubutunzi bw'igihugu. Gusa amabanki amwe aracatinya gutanga ingurane muri iki gisata gikunze kubonekamwo ingorane zitazitezwe nk'ihindagurika ry'ikirere rigira ingaruka mbi ku mwimbu. Kongereza ingufu mu bikorwa by'uburimyi kandi bigakorwa n'abarimyi bose ngo bwo ari uburyo ushobora gutuma amabanki atinyuka gushira imitahe yayo muri ico gisata. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Raporo iheruka ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yerekana ko umusaruro w'ubuhinzi ufite uruhare rungana 25% mu bukungu bw'igihugu, kandi uru rwego rugatanga imirimo ku rugero rwa 40%. Uru rwego kandi ruri muziza ku isonga mu zishorwamo akayabo kavuye mu nyengo y'imari ya leta, dore ko nk'uyu mwaka wonyine ubuhinzi bwihariye miliyari 225 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo leta ishoramo akayabo, uku siko bimeze mu bigo by'imari nk'amabanki. Ubwo yamurikaga uko ubukungu bw'igihugu buhagaze mu kwezi gushize, umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu Suraya Hakuziyaremye yavuze ko urwego rw'ubuhinzi rutera imbere, ariko ko amabanki atararutinyuka neza. Inguzanyo zijya mu rwego rw'ubuhinzi ziracyari kuri 3%. Imbogamizi zikirimo nuko hari imishinga y'ubuhinzi yagiye ihabwa inguzanyo ariko izo nguzanyo ntizishyurwe neza. Ibyo rero bigatuma ibigo by'imari bitinya kongera gutanga inguzanyo muri urwo rwego. Abakora ubuhinzi nabo barimo abakibukora byuko nta kundi babigenza, ndetse bagahinga nta cyizere cyo kubona umusaruro uhagije. Gusa hari n'abandi bavuga ko uru rwego rwaba inzira yo kugera ku bukungu mu gihe ubukora yabushyiramo imbaraga. Marie Jeanne Mukandamage wo mu karere ka Rwamagana ni umuhinzi w'ibigori. Nahingaga 5 biteye nsanga umuntu aragenda imifuka 5, 10, 20, nanjye mbona ko ibyo bintu ari byiza. Naje gushyira imbaraga mu buhinzi
ndashishikara ubu ngeze kuri hare 45 tone ebyiri yo nzisaruye nkabona miliyoni 2 mfa nashishikariza na mugenzi wanjye ko nawe yagera kuri urwo rwego kuko niba mbonye miliyoni 2 ndi umuhinzi haraho zinkura ndihira umwana nkabasha nanjye kwiyitaho. Nubwo ubuhinzi bukivugamo ibibazo, impuguke mu bukungu zivuga ko amabanki adakwiye gukomeza kubwirengagiza. Aganira na BBC, Straton Habyarimana, impuguke mu bukungu, yagaragaje impungenge amabanki agifite. Burya banki wibuke ko ikoresha amafaranga y'abaturage, ibishaka ko amafaranga agaruka kandi akagaruka n'inyungu zayo. Abahinzi benshi baracyakora bwa buhinzi bwa kera bwa gasuka, ntabwo uba wizeye neza koko umusaruro uzavamo uzabasha kwishyura inguzanyo. Umuhinzi atangira kwinjiza amafaranga aruka asaruye. Hari amabanki ataragira rero icyo twita produit cyangwa se serivisi ziboneye ubuhinzi ku buryo umuhinzi yakaka inguzanyo agahabwa umwanya wo kwihanganirwa kugeza igihe asaruye. Straton asanga amabanki akwiye guhindura imyumvire afite ku buhinzi kandi akibuka ko ubu butandukanye n'irindi shoramari. Ni ubuhinzi nyine, ni ishingiro, ni ipfundo, nta kintu cyiciro na kimwe cy'ubukungu bw'u Rwanda kidashingiye ku buhinzi. Ugiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ugiye mu ikoranabuhanga, ababikoramo bazakenera kurya. Ni ingeri y'ubukungu utakirengagiza, byanze bikunze igomba gutezwa imbere nyine ikitabwaho n'izindi ngeri z'ubukungu zose. Yaba umuyobozi w'ikigega cya leta ndetse n'impuguke mu bukungu Straton Habyarimana, bombi bavuga ko gushingana ibihingwa byafasha amabanki gutinyuka, ndetse n'umuhinzi akizera ko atazaremererwa no kwishyura umwenda wa banki mu gihe haba impamvu atagenzura ituma atabona umusaruro yari yiteze. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Mu Burundi imyaka irarenze 5 ukuma kutashe akarere kagatumba mu burengero bw'isagara ca Bujumbura kama katiwe n'amazi atanganyika n'ayuruzi Rusizi. Amazi kandi aba menshi mu gihe nk'iki cyo mu kwezi kwa 4. N'ubu nyene hari abarara mu mazu ari mu mazi aho mubangamiye harimo guterwa n'inzoka, imvubu n'ingona. Gusa mushobora kwibaza muti ko abatari bake mu bahora baba muri ako karere batewe gahunga, abandi bahaguma bigenze gute? Mugenzi wacu Patrick Waso yashitse mu Gatumba araduha idonido. Duca mu mazi turaduza impuzu tukayahonyuramo n'amaguru turagenda uko nyene. Nyoka fati nyoka ergereza tamu nyoka. Ivyo ni bimwe mu vyo ababa muri quartier Mushasha ya mbere n'iya kabiri hamwe na Muyange ya mbere n'iya kabiri muri zone Gatumba babayemwo. Bavuga ko imvura iguye amazi akaba menshi, inzoka nazo zihunga zikabasanga mu mazu. Iyo nzoka twiboneye yarekiri nto, ireha nka santimetero 60. Iyo nzoka yirabura yinjiye mu nzu ivuye mu mazi akikuje inzu ya Nduwimana Selemani amazi imyaka 27 aba aho nyene. Kugira ushike kwa Nduwimana Selemani amahitamwo n'abiri: kuriha no kurira ubwato basozesha umugano, canke kwemera guca mu mazi akugera mu mavi kandi ugakurikira ukuyobora, kuko utahazi urashobora guca ahari amazi menshi ukarengegwa canke ahandi hari ibikuzibagura mu birenge. Amazu yaho ku Mushasha yubatswe n'amatafari ahiye, imishinge yazo nka nyinshi ni isi mikomeye, ahandi ho zoba zarasenyutse kuko ayo mazi babamwo amazi imyaka irenga 5 yarabateye. Benshi bahora baba aho hantu barataye barahunga. None kuko Nduwimana Selemani we yahagumye. Mu Gatumba urashobora kuja kuri lisansumisha ugasanga izina ryawe ugiye kwitaba atagiye wumva, abandi bakagiwumva, none woca ufata umwanzuro wo kutaha mu bandi kandi utumvirisha izina ryawe baguhamagaye nawe nyene mu bantu bazoja mu gatera. Naco gituma twaciye tubafata umwanziro wo kwigumira ino nyene. Nko ku metero 100 uvuye kwa Nduwimana Selemani hari umubanyi nawe inzu yiwe iri mu mazi. Naho nyene mu gushikayo narinze kurira ubwato. Uyu muvyeyi ahaba haciye imisi umwana wiwe yahaswe gutwagwa nayo mazi. Nkajyari namukuye mu mazi yadomoke mu Kishimu. Aba banyagihugu ngo ikibazo cabo kirazwi n'abatware.
ikimenyamenya hari abajyanywe muri site Gateri muri zone Buganda mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi nko ku birometero 60 uvuye mu gisagara ca Bujumbura. Abakiba ngaho basaba ko bobakira inzira y'ayo mazi kuko bamaze guhura n'ingorane nyinshi zivuye kuri yo. Dusaba bakatukorera idigi nta kindi tukora. Abo banyagihugu bavuga ko mu matora aheruka mu mwaka uheze abariko bariyamamaza ico gihe bari bemereye abo banyagatumba ngo niba bahunda amajwi bazobubakira inkombe za Rusizi kugira amazi yago ntasubire kubatera. Ariko nubu ntakirakogwa. Muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Ubu naho Juventine ari muri studio dusomera bimwe mu vyumviro bishikirizwa n'abakunzi ba BBC Gahuza Miryango ku makuru tubandanye twashikiriza. Bernard, inkuru twaheraho nivuga ko Kinshasa na AFC 23 impande zombi zimaze kumvikana ku ngingo zimwe na zimwe. Witwa Tase yanditse ati ni ukonona amahera byonyine, na witwa Leonard yanditse ati ingingo zose ne bazumvikaneho hanyuma amahoro asagambe muri kiriya gice kirimo intambara. Indi nkuru badukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye iri hafi kwakira abantu ba mbere birukanwe muri Amerika. Shizurungu yanditse ati ariko abo babirukanye babashubije iwabo ntaho bagira, nkeka ko habari heza kurusha mu bazayirwa. Naho witwa Ngabo Nduwayo atahubwo DRC iri kwikwegera, ni gute bashobora kuboherereza abantu bananiranye mu bindi bihugu. Witwa Jacob we yanditse ati ibi bintu ni igitutsi kuri Afrika yacu. Hanyuma indi nkuru badukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko Iran yakangishije gufunga ubwikorezi bwo mu nyanja itukura, ikigobe cy'Abarabu n'ikigobe cya Oman. Niba rero ngo Amerika nta ikomeje gufunga inzira z'amazi. Witwa Odasi yanditse ati none ko yari yavuze ko ntaco bitwaye babajwe n'iki. Leonidas yanditse ati aho ni sawa, reka turebe umugabo uwari we, naho Amerika yahereye yigize se w'ibindi bihugu. Hanyuma indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko Ubwongereza bushimangira ko butazivanga mu ntambara ya Iran. Witwa Bienvenue yanditse ati Abongereza ntibamenyerwa, uretse na Putin habe na Trump ntibayikangisha kubatera. Witwa Mutaritinya we yanditse ati voilà abagabo b'ibijungu, yanditse ati voilà abagabo baguma ku ijambo ryabo ntago batinya ko hari icyo bakorwaho. Rero twabwira abadukurikira ko bajya kuri Facebook ya BBC Gahuza, kuri Twitter bagasoma amakuru cyangwa se ni video ziba ziriho, naho haba hariho video nziza zishobora kuba andi makuru baba batabonye mu buryo bw'inyandiko. Urakoze Juventine. Amakuru tubandanize muri Kenya aho leta y'iki gihugu yatangaje iduga ry'igiciro c'igitoro kurusha irindi ryose ryari maze kubaho muri iki gihugu. Ibi bishobora kugira ingaruka ku bihugu bibanye bikeneye cyane ibitoro biva mu karere k'ubuseruko bwo hagati. Mu karere k'ubuseruko bwa Afrika, Kenya ije ikurikira ibihugu vya Tanzania n'u Rwanda mu gufata iyi ngingo. Ibi bikaba bifitaniye isano n'intambara ya Amerika na Israel kuri Iran. Inkuru ya Siya yake muhawe nayo. EPRA ikigo kijejwe gushinga ibiciro by'ibitoro muri Kenya kivuga ko kugira gifate iyo ngingo byavuye ku kungena ibiciro byaduze cyane ku isoko mpuzamakungu. Kuri essence ku giciro cahora hiyongereye ko amashiringi ya Kenya 28 mu gihe kuri mazutu ari 40. Kenya ibaye igihugu kigira gatatu mu karere k'ubuseruko bwa Afrika gifasha iyo ngingo, nyuma Tanzania yadugije igitoro gushika ku bice birenga 30%, u Rwanda narwo rukaba rwari rwadugije gushika hafi ibice 20%. Uburundi busanzwe buvugwamwo ikibazo c'igitoro mu myaka irenga 5 iheze nta ngingo burafata. Iri duga ry'igiciro c'igitoro rifitaniye isano n'intambara iriko irabera mu kigobe c'Abarabu, aho Israel na Amerika biriko biragwana na Iran, yatumye umuhora wa Hormuz usanzwe ushamwo ibice 20% by'ibitoro bikoreshwa hirya no hino ku isi wugarwa. Ibintu kandi ntibigiye gusubira mu buryo ubuvuba kuko Hormuz yari isanzwe yarugawe na Iran, none Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yafashe ingingo nk'iyo nawe kuva kuri uyu wa mbere. Iri duga ry'ibiciro by'ibitoro muri Kenya rishobora gutuma ubuzima burushizaho kuzimba mu bihugu bimwe bimwe byo mu karere. Abadandaza baho bari basanzwe barangurira ibintu byankenerwa muri Kenya.
Siriyake muhawe nayo BBC gahuza miryango Nairobi. Ubu naho twahonje ku gikino urunana cejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye. I'm so sorry. Uyu munsi sinakoreye aha hafi. Ntakubeshye nabungije imitima. Nibaza uko wangenje. Mbabarira Diarest. Sinibutse kuguhamagara. Narwanaga no kugira ngo ugere nangaha nkugereho. Ntiyanibajije nese mama. Dehe yagukubakubye ubura no kumpamagara ngo umuhakanire. Ese wanyibagiwe. Ni 12:45 kuri BBC. Nuko rero ubu naho duhikaze Yves Bucyana makuru inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Turibanda ku mikino yo kwishyura mu mikino ya kimwe cya kane guhatanira igikombe cya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta arashaka ko ikipe ye ikina nk'iyisize insenda mu gihe yatangiye icyumweru gikomeye kurusha ibindi bagize mu myaka ya vuba. The Gunners barakirira Sporting Lisbon mu rugo muri iri joro nyuma yo kuba baratsindiye i Lisbon igitego kimwe ku busa mu cyumweru gishize bahatanira umwanya muri kimwe cya kabiri kirangiza cya Champions League. Ku cyumweru Arsenal izasura Manchester City ari nayo bahatanye cyane mu rugamba rw'igikombe cya shampiyona. Aho baheruka gutwara igikombe ni muri 2020 igikombe cya FA mu mwaka wa mbere wa Arteta, kandi bakaba bamaze imyaka 22 badatwara igikombe cya shampiyona. Igitutu cyiyongereye kuri Arsenal ngo itange insinzi n'ibirori ikipe n'abafana bayo banyotewe cyane. Mu kiganiro n'abanyamakuru kibanziriza uyu mukino wo kwishyura wa Sporting Lisbon, Arteta yabajijwe niba hari ubutumwa afitiye abakinnyi n'abafana. Ati nta bwoba n'umuriro utazima, umuriro ushize ubwoba nicyo nshaka kubona mu bakinnyi, mu bafana ndetse nanjye ubwanjye. Arsenal niramuka ikomeje muri kimwe cya kane izahura na Atletico Madrid yaraye isezereye FC Barcelone niyo yari yatsinze 2-1, ariko mu mukino ubanza Atletico yari yayitsindiye Nou Camp ibitego 2-0. Amakosa Barcelone yakoze muri uwo mukino cyane cyane aturutse ku bakinnyi bayo ba myugariro niyo yaraye isubiyemo, harimo guhabwa ikarita itukura kuri myugariro wabo Eric Garcia ku munota wa 79. Undi mukino ukomeye urahuza ikipe ya Bayern Munich na Real Madrid. Mu mukino wa mbere ku kibuga cya Real Madrid Santiago Bernabeu, ikipe ya Bayern Munich yahatsindiye 2-1. Insinzi ya 2-1 Madrid yari ifite igisobanuro gikubye kabiri. Ntabwo byashyize Bayern Munich mu mwanya mwiza wo kwerekeza muri kimwe cya kabiri gusa, ahubwo byanarangije urukurikirane rw'imikino 9 itazi insinzi imbere ya Real Madrid muri Champions League. Banganyije kabiri, itsindwa inshuro 7, inshuro imwe gusa niyo yari yarigeze kubaho mbere yaho, ubwo Bayern Munich yatsindaga Real Madrid mu rugo no hanze mu mwaka w'imikino umwe. Hari muri kimwe cya kabiri kirangiza mu mwaka w'2021 ubwo iyi kipe yatwaraga igikombe cyayo cya kane cy'Uburayi. Ikipe irokoka hagati ya Bayern Munich na Real Madrid muri kimwe cya kabiri zahura na Paris Saint-Germain ifite iki gikombe yo yaraye isezereye biyoroheye cyane. Ikipe ya Liverpool iyikubise ibitego 2-0 bisanga ibindi 2-0 yari yayitsinze mu mukino ubanza. Ni mu gihe kandi umutoza wa Liverpool Arne Slot yatangaje ko imvune ya rutahizamu we Hugo Ekitike isa naho ikomeye cyane. Nyuma yaho uyu rutahizamu França sohorewe mu kibuga mu ngobyi, Ekitike yaguye hasi nta muntu bari bagonganye ku munota wa 30 uwo mukino. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ni kuri amakuru y'inkino rero turangije kamakuru yacu kuri wa gatatu yarahagariwe na Gildas Hundi Mpondo, buhinga bw'ivyuma yari Mohamed Abdallah yatumye tuvuga mukatwumva. Kwizera njye bose rero hamwe n'abafashije kuranga amakuru abashikire bera n'abankukira nkaba ndabashimiye n'agasaga.